bakunzi bahora Kanani TV numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana datarugira byose iri mu ijuru, nje imbere yawe muri iki gitondo cyiza, kuri uyu munsi mushasho turemeye, nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje. Nje shima mwami Imana ukuntu dukunda n'ukuntu twitwararika, waturindiye mwitiro tuvyura amahoro. Ubuntu ubuntu bwawe mwami Imana si igikorwa cy'umwana w'umuntu, ariko n'imbaraga zawe. N'ubu ibyo tugiye gukora ndabizi nado zikoreshwa nawe, kuko tudakoreshejwe nawe nta kamaro vyogira. Ariko ndasaba rero ngo uzukomeze kubana natwe, uturongore mu byo dukora byose, kugira ngo bibere umugisha abazovyumva. Mana ndagushimiye kandi ndakunena haje icubahiro kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo arahiriwe uwihanganira imugerageza, kuko azohabwa ibyiza n'umwami wacu. Uwihangana azohabwa ibyiza. Haleluya. Kwihangana abantu b'Imana bigira ikimazi kinini. Haleluya. Bigira ikimazi kinini, kuko iyo wihanganye urumva ico muba mugwana, umwasi muba muriko muragwana, iyo abonye uresista, iyo abonye uri kuraresista araguhunga, hama umwami Imana bakaguhetsagira. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yakobo igice ca 5 duhere ku murongo w'indwi dushikane ku 12. Haravuga ngo impanuro yo kwihangana. Nuko bene data mwihangane mushitsaho umwami Yesu azozira. Ehe umurimyi arorera ivyimburwa vyiza vy'imirima, abirindira yihanganye gushitsa aho bizoronkera imvura y'agatasi n'iyurushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima, kuko ukuza k'umwami kuri hafi. Ntimwidodomberanire bene data, kugira ngo ntimutsirwe n'urubanza. Ehe umucamanza ahagaze ku rugi. Abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icyitegererezo bene data cyo kubabazwa no kwihangana. Ehe abihanganye tubita abahigwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Ariko bene data ikiruta byose ntimurahire ijuru, isi cyangwa iyindi ndahiro yose, ariko ego yanyu ibe ego, oya yanyu ibe oya, kugira ngo ntimucigwe urubanza rubatsinda. Amen. Murumvise ko kwihangana ni ikintu gikomeye. Baduhaye akarorero k'umuntu yitwa Yobu. Yobu ngira ngo nta muntu numwe atamuzi. Yobu yabaye umuntu yihanganira amarushwa agoye kwihanganira. Haleluya. Kandi urabye mu mugambi wa Satani, wari ukugira ngo acike intege, ave ku Mana, ayituke, ayihebe. Ariko Yobu aramenya neza ko adakwiye gukunda Imana kubera ivyimuha. Arabona ati ikigeragezo cyose cyo bakinjeko, sinkwiye kuca ndagishira ku Mana, sinkwiye kuca nidodombera Imana, sinkwiye kucamba ku Mana, ariko ndinda kugira iki? Ati ndinda kwihangana, kuko ubugingo bwanje buri mu biganza vy'Imana, kandi ico yemeye ko kimbako nta muntu numwe yoshaka kugihagarika. Yobu atahura ibanga rigiziki, ibanga rikomeye. Kandi uravye yaherutse kugirirwa neza. Ivyo yatakaje Imana yayimuhaye kabiri, ngo abana yamuhaye wa kabiri ngo babaye beza gusumba abana yarafise. Rero ngaha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo n'umutwe waje mu impanuro yo kwihangana, ngo nuko bene data ngo mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Haleluya. Murumva ko uwihanganye agashikaho umwami azozira, impembe irahari.
haleluya. Ndetse si ukuvuga ngo tuzohabwa impera dushitse mu ijuru, ndetse tukiri no muri ino si impera y'umugororotsi irahari, impera y'uwihanganye irahari, haleluya. Ndakuremesheje nkubwira ngo humura, rema ibikugaragaza ntibiguca intege, ntibigukure ku Mana, ntibitume wa muri kuridoga, ntibitume wiheba, ariko umenye ngo turafise Imana, haleluya. Turafise Imana itugira iki, ituba hagufi, turafise Imana itugwanirira, haleluya. Ngwehe umuremyi ngwehe umurimyi arorera ivyimburwa vyiwe vy'imirima abirindira yihanganye. Urumva n'umurimyi iyo agiye kurima ntabazi yuko azokwimbura, ntabazi ko imvura izogwa ikwiye, ntazi ko azokwaka uruzuba, ariko arihangana, haleluya. Abarimyi bagira ukwizera gukomeye, arajyana imbuto ziwe akazishyiramo uburyo, agashyiramo umwanya, ntabazi iby'ikirere kizotanga, ariko arizera akavuga ngo ndizera kuzokwimbura. Hariho n'abashobora no gushifra ibiro azokura, niba ari ibiharage cyangwa amatona azokura, nambare ari nk'ibiraya cyangwa imyumbati, cyangwa ikavuga ati iye ntebe ndespera kuzokwimbura amatona angana gutya, haleluya, akizera. Rero natwe twizere ko icyo Umwami Imana yadusezeranije, haleluya, nitwihangana tuzogihabwa, amen. Umurimyi arihangana akarindira igihe cyo kwimbura, haleluya. Naho nyine n'ukwizera gukomeye, n'ukwizera akoresha. Hariho abaja kurima, je narigeze kuja kurima, ndabura n'imbuto nashizemo, narayibuze se nanayikuyemo, urumva, kwera imvura ntiyaguye neza, mwaje kwera ntabimenyereye, nta kwihangana ngira, naciye mvuga ngo ntabyo nzosubiye kuko sinihanganye. Rero hariho n'abakristu bameze nkanje, ashobora kuvuga ko Imana itankoreye ibi, ndayivuye ko yambeshe. Oya, biradusaba kugira iki, kwihangana. Uyu munsi umurimyi ashobora kutimbura uyu mwaka, ariko mu mwaka ukurikira akagira iki, akimbura, haleluya. Rero ngo ntitwidodombe kuko abantu b'Imana kwidodomba nasanze ari icago gikomeye, kandi biruhisha umutima wawe, bigatuma utanishugwa, ariko umuntu yihangana akagumana ukwizera, haleluya, uyagirirwa neza n'Imana, agirirwa neza pe. Nivyo no bishingira intahe, kwihangana harimwo ibanga rikomeye, ari naco gituma rero ngutera intege we mwene data uri kuranyumva, ibyo uri kura cyangwa ntibiguca intege, haleluya, ngo wumve ngo biranse, nasenze uyu mwaka none Imana ntiyanyishuye, umwaka ndabivuyemo. Oya, komeza, no mu myaka 10 gumutitiriza urindire gushuka ubonye ico Imana mwavuganye, haleluya, haleluya. Ngo ku murongo w'10 ngo abavugishijwe mu izina ry'Umwami Imana bababera icyitegererezo bene data cyo kubabazwa no kwihangana, haleluya. Ugiye ukaraba muri Bibiliya, ukaraba abantu benshi babanditswa muri iki gitabo, barihanganye, barababajwe cyane, baciye mu bikomeye, ariko barabyihanganira. Aricyo gituma n'uyu munsi ijuru ribashingira intahe, ijuru ribatwigisha ko ni benshi. N'Umwami wacu wenyene iyo tubera akarorero, kugira ngo ashobore kuronka izina risumba yani mazina yose, Imana imubwire ngo nguhawe ububasha mw'isi no mw'ijuru, nuko hari igikorwa yakoze gihimbara umutima w'Imana. Rero nawe ukaba ushaka kuzoragwa ibyiza, ukaba ushaka kubona ibyiza, iga kwihangana, kwihangana ni icyamwa cyamwe mu yera gikomeye nabonye mu buzima bw'umuntu ushaka kugera kure wese. Umva, sino mu by'Imana gusa, nasanze umuntu atihangana ntashobora kugera kure, ariko umuntu yihangana agera kure. Rero Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha wawe wumvise iri jambo. Imana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushima kandi ndagushimira cyane, utugirira neza buri munsi. Ijambo ryawe nasanze ari umuti, nasanze ari ubushobozi, kandi ubugizera wese rimugirira neza.
ese icyo mwami Imana abatagira ukwizera uyu munsi bohabwa icyo cyamwe muyera cyo kuyangana kugira ngo bashobore gushika aho wabateguriye. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.